cyo gituma Yezu muzobona aza akagira ati ntugirika kubwira ati ahubwo giriki. Giriki tubishira mu gifaransa, kumva agafaransa biraza koroha. Burya itegeko la loi hari igihe rigira riti ne fais pas du mal, mugabo itegeko rya mutima nawe agira ati ne fais pas mal à quelqu'un. Ne fais pas du mal, umenga aho jambo rigize riti, ibwirizwa rigize riti ntugire nabi, umenga uriko unigana no gutinya kurenga ikintu canditse. Ariko rigize riti mutima akagira ati ne fais pas mal, nukuvuga ntihagire umuntu ugirira nabi. Sinzi ko mwumva ko muri ya ne fais pas du mal hagiyemwo umuntu, hagiyemwo visage y'umuntu, hagiyemwo ubuzima bw'umuntu. Ikindi sinzi ko murumva haro nk'abantu uzawumva agize ati itegeko rikwica rigukiza mafu. Itegeko ni itegeko, ibyo ntabyo murumva. Itegeko ni itegeko, upfukira mafu. Tugende kwa Yezu n'ubundi. Yezu ni hamwe mubona arazi ko hari itegeko ryo kubaha isabato, mugabo kuko we ari kurikira mu rukundo afise mu mutima wiwe no mu rukundo afitiye se wiwe, afitiye abantu, ntashoka ubwa mbere yitwararika kuzuza icyanditse. Oya, akirabira mu muntu akagiha isura, akumva umutima w'icyanditse. Icyo nico gikunze kutugora. Icyo nico gikunze kutugora, ugasanga tugarukira ku cyanditse, ntiturabe umuntu ari imbere yacu, ntiturabe abantu bari imbere yacu, ntiturabe inyungu ya benshi iri imbere yacu, ntiturabe icyo dutegerezwa gukiza mu rukundo. Kuko kenshi usanga umenga itegeko ni nk'igihaza mutwe kugira ngo ubwenge ntibukubwire biti warenze itegeko.